Rasubire kukuramutsa wewe udahema kubana natwe makuru n'ibiganiro vya minsi yose tudahema gushikiriza kuri ndebesha kure nyari nayo yacu ya Isange TV. Kuri Isange TV niho tubashikiriza amakuru atandukanye avanye n'ibisata bitandukanye, igisata ca politiki, igisata cy'inkino, igisata cy'indero, igisata cy'umutekano n'ahandi hose, maze amakuru akabashikira kugiye ameze neza. Ni mu nyuma yo gukora amatohoza yimbitse bivanye n'amasoko yacu yizewe. Reka rero tudatevye tubagezeho ano makuru ku buryo bw'idonido. Hirya y'ejo haheze cyase mu minsi iheze ndayishimiye na Prime bararetse Ntwazangabo mu gisirikare no mu gipolisi babegeraniriza mu isengero kugira ngo babigishe ijambo ry'Imana. Ku rubuga rw'ibiro by'umukuru w'igihugu bavuga ko hari hatumiwe izo Ntwazangabo twatuvuze hamwe n'abagore babo. Turavye uko ubutumwa bwanditswe biboneka ko buri Ntwazangabo yazayizananye n'umukenyezi wayo, bisobanura ko Intwazangabokazi yo itari irekuriwe kuzana umushinga ntayo wayo. Ibi vyabubakanye reka tuvyihoze tubandanye n'ivyakamaro. Ibi ibisabisho vyaraye bihawe Intwazangabo jewe sinzi akamaro bifitiye gisirikare n'igipolisi. Intwazangabo zo kwitega ko Imana ariyo izotorera umuti ibibazo igisirikare n'igipolisi bifise. Ibi bintu vy'ibisabisho umukoroni yatubivyemo bizodusiga nabi. Ubu rero ndayishimiye na Prime babonye ko batagira inyishu ku bibazo bihanze inzego z'umutekano w'igihugu, bahisemwo kubinjiza mu myuka kugira bitege ijuru. Twibutse ko ayo majambo y'Imana ndayishimiye na Prime barimo bayakoresha mu kurema itiro mu Ntwazangabo mu gihe abasirikare bo mu mapete yose bariko baratoroka igisirikare bakaja guhiga ubuzi hanze y'igihugu na cane akazi k'ikiyede i Dubai. Bariko batoroka ku bwinshi kubera imishahara mito cane hamwe no gutinya kujanwa kurwana muri Kongo mu ntambara batumva kuko atanyungu Uburundi wiyifisemwo. Inzego zose z'umutekano nizinasangiye ikibazo co gufungurirwa nabi, bidoga ko hamwe bifungurwa bidakwiye naho bibonetse binyonorwa n'abatwara. Burya ndayishimiye na Prime bararatira agashambara bagende batohoza iburaya ho hazananye n'iryo jambo ry'Imana. Bazosanga mu Budagi no mu Birigi badakemuza ibisabisho ibibazo inzego z'umutekano zifise. Burya ijambo ry'Imana niryagenewe guhendeshwa abasirikare n'abapolisi. Intwazangabo ishaka gusenga irabikorera ku mutima canke ikaja habera imisa kwifatanya n'abandi. Umusirikare atabona ico ariko aja gupfira muri Kivu ntazovyumvishwa hakoreshejwe imirongo yo muri Bibiliya. Umusirikare ashonje ntumuremesha ukoresheje imirongo yo mu bwuzure bwa kera kuko ararengeye guhendwa ibihendwa abana. Umusirikare si umwana. Naho mu yandi makuru Bubanza umuyobozi w'ibohero rikuru yahagaritswe mu mabanga yagirizwa gutwara nabi. Bubanza rero ibohero rikuru rya Bubanza riri mu komine Bubanza mu ntara ya Bujumbura mu buseruko bw'igihugu ritwawe nabi cane. Umuyobozi waryo Samuel Kayanda yarabogojwe mu mabanga yo kurirongora mu kurindira ko akurikiranwa n'ubutungane canke ko ahabwa ibihano bifatiye ku kwigenza nabi. Kubw'intahe zitandukanye z'abapfungwa, uwo muyobozi w'iryo bohero yagirizwa ko yarashizeho uburyo bwo gutoza amahera muri iryo bohero rikuru.
abanyororo bemeza ko yabatoza amafaranga ari hagati y'ibihumbi 100 n'ibihumbi 300 y'amarundi kugira bakorere ivyo bashaka. Aha ni nko gutunga amatelefone ngendanwa ariko bisanzwe bibujijwe mu ibohero, canke kwemererwa kuronswa amabanga yo guserukira abandi bapfungwa, bigashobora no gutuma umupfungwa yisununura mu buzima bwiwe. Kiretse iyo myifato yiyamirizwa, ubuzima abapfungwa babayemo barateye kwibaza ibibazo byinshi. Abapfungwa bavuga ko babuze ibifungurwa mu kiringo c'indwi yose, co gihe bakaba bafungura ibiharage gusa, atabugari bw'imyumbati canke n'ibigori bwahora butangwa kuri buri fungurwa. Ariko kubw'amasoko muri iryo bohero, ibifungurwa vyagumye bishika muri mwanya. Kuri iyo ngingo ubuyobozi bw'amabohero bwarakoze ku wa gatandatu wa 27/2026 igikorwa cyo kubashanya mu mabanga hagati y'abarongozi ba kera n'abashasha muri iryo bohero rikuru. Iryo bisikanya ryaranzwe n'ivyasabwe cane bifatiye ku ntunganyo nziza kandi irimwo umuco w'iryo bohero rya Bubanza. Kuva iyo mpinduka ibaye, abapfungwa bavuga ko bamaze kubona akarusho nk'ingaruka ry'ifu y'ibigori mu mfungurwa za buri munsi. Ivyo vyabaye kuri Samuel Kayanda bibandanya gutera amakenga mu banyagihugu, mu gihe ibohero rikuru rya Bubanza ririmwo ingorane zibonekeza mu mabohero menshi cyane mu Burundi. Amwe mu mabohero akaba arimwo ibice birenga 70% vyabo bategerezwa kwakira. Aya makuru niyo twari tubafisiye none. Dushimira wewe dahema kubana natwe makuru n'ibiganiro vya minsi yose, tudahema gushikiriza kuri ndebesha kure nayo yacu ya Isange TV. Reka rero mbere yuko tugera ku herezo ry'aya makuru, reka tubanze twibutse wewe tutatanguranye zimwe mu ngingo nkuru aya makuru yagize yibandako. Muri aya makuru twabariye ko Prime na Ndayishimiye baje kuba rero batumira abasirikare, intwazangabo z'abasirikare n'abo mu gipolisi kugira baze mu ishengero babashe kuhabwa ibisabisho. Abantu rero baribaza batese ingabo zakabaye zitora umuti ibibazo bivyugarije bikoresheje ibisabisho canke ni ugutozwa. Rero mu yandi makuru twabariye ko rero habayeho iherereganywa aho Samuel Waruro yari arongoye ibohero rikuru rya Bubanza, aho rero yaje kuba rero asubirirwa n'undi kubera inyifato mbi kiringo yaramazeho imyaka ayo arongoye. Ngaye rero nguko aya ni amakuru twazafisiye none. Shimira wewe ukomeza kubana natwe, gusaba gufyonda partage cyangwa se share maze ugasangiza ababanyi bakamenya ibibera kuri Isange TV. Turabakunda cyane, mugira amahoro y'Imana.